nk'uko Imana iriko irabidutumirira ndabibingingiye kuko nabonye yuko conference débat numéro 1 niyo navuze ngo Imana iriteguye no guhana abantu bariko barahohotera abantu. Hariho impfu hariho impfu uvuga ngo ujya muntu apfuye gute ku bavyeyi kubera guhohotera agateka k'umwana. Mwiyubare, ndabivuze, mwiyubare umuvyeyi wese aho uherereye wiyubare uharanira agateka k'umwana. Iyi message ndayitanze mu gihugu cyacu no mu mahanga, kuko buri gihe ndiko ndandika projet nandika ngo ntabwo ari hano mu gihugu cyacu honyine no ku mahanga. Umuntu wese aharanira agateka k'umwana ngo amarira y'abana yamaze gushika imbere y'Imana. Utazogira amarira y'abana agahohotera umwana ngo Imana ntizomwihanganira. Tubaramutse tubahani ikaze muri kino kiganiro cacu. Ikiganiro c'uno munsi rero ni ikiganiro kidasanzwe, nkako dufise n'umutumire w'uno munsi, n'umutumire adasanzwe. Nibaza ko mumaze kuvyikeka nkuko mubibona kombonesha kure zanyu. Uno munsi turi kumwe n'umupfasoni twagendeye tuza kumarana kano kanya, ariko aratuganirira na wese uwundi n'umupfasoni Stella Ndimubandi. Abatari bake bashobora kutangura kwibaza bati mbega Stella Ndimubandi ninde, yamaziki? Ariko ndabasabe rero muze kwihangana, muraza kuronka inyishu y'ico kibazo mu nyuma. Twababwira yuko muri kino kiganiro gihagarikiwe na Ahmad Masudi Mugiraneza, uri nyuma kamera tuza kugenda turi kumwe muri runo rugendo ni Jean-Claude Habimana. Tutatevye rero ngo tudarandiriye, nari nabibabwiye kuva bwa mbere tugitangura turi kumwe na Stella Ndimubandi. Stella Ndimubandi, mwaramutse neza? Mwaramutse. Ndabaramukije nanje. Egome. Murakoze cyane. Uno munsi twabagendeye hano, ariko nkuko nari nabivuze mbarira abatwumviriza kandi badukurikirana bashobora kwibaza Stella Ndimubandi ninde? Stella Ndimubandi n'umudamu w'abana babiri. Nkaba nkunda Yesu, nkaba nkijijwe, nkaba sengera muri Trinity Tabernacle Church. Egome ati umudamu w'abana babiri, benshi barakunze kuvuga bati nubatse n'umushinga naho umwe, sinzi namwe uko byifashe. Ego cyane gose umushinga naho umwe. Murakoze cyane. Ego nimba bitabatera ubuyega, nagomba kumenya mbega Stella Ndimubandi uno munsi yo bari mu myaka ingana 33. Egome murakoze cyane. Muramaze kuvyumva uwo tuza kuba turi kumwe muri runo rugendo, muri kino kiganiro n'umupfasoni Stella Ndimubandi. Stella Ndimubandi rero dukunze kuba dutumira bamwe n'abandi kubera ivyo baranguye, abandi kubera ivyo bashitseko. None Stella Ndimubandi mu vy'ukuri uno munsi tuje kumugendera, twashitse hano kugira ngo adutekururire agaseke. Mbega mupfasoni Stella, wo tubwira ako gaseke udufitiye kandi ufitiye abadukurikirana? Ako gaseke ndafitiye sa kandi ni ntahe. Ni ntahe y'igikorwa ndiko ndakora. Yego. Murakoze cyane. Sinzi rero nimba atakibazibira mwoja ko kugira abariko baratwumviriza bumve iyo ntahe yariyo. Nashaka ndabasabe imbere yuko dutangura intahe, nashaka ndabasabe ko twosenga. Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Uri Imana nziza, uri Imana y'amasezerano, uri Imana uvuga bikaba, utegetse bigakomera. None ni utegetse ino saha ngo dutange intahe, kandi ni utanze uruhusha guko notanga intahe. Rero ndabigushimiye cyane, ndagushimiye n'abagiye gukurikirana ino ntahe bose, ndabasabira kugira icyo bakuyemo mu ntahe, ndabasabira gufashwa mu ntahe. Uzobukoze papa, nuko no mwanya ariko bane natwe utuzigame umwanya tugiye kumara hano. Byazina rya Yesu Kristo turakoze. Murakoze cyane. Turamaze kumva inyuma y'isengesho Stella amaze gutura. Reka twumve rero adutekurire agaseke nyezina rero yadutekereye. Nuko ndabaramukije kandi
nongera ndabipfuriza kuba kumwe natwe muri ino ntahe. Intahe yanjye si ikindi ihagaze ko ndayitanze kuko hari igikorwa ndiko ndakora cy'agateka k'abana muri rusange. Hari projet turiko turakora y'agateka k'abana muri rusange, gukurikirana umwana wese, umwana ahohotewe nk'uko maze igihe ndabivuga, umwana wese ahohotewe, umwana wese ataguwe neza. Mvuze umwana ahohotewe benshi bakunze kwibaza ko ari umwana atagira abavyeyi, ariko siko twabisanze. Twasanze abana benshi bahohoterwa no mu gihe bari mu ngo z'abavyeyi babo. Guhohoterwa muri rusange bitaravye ngo n'umwana afise abavyeyi canke adafise abavyeyi. Mu bisanzwe intahe yanje ihagaze kuri iyo projet natanguje yo gukurikirana abana muri rusange. Mwovuga muti vyagenze gute? Wabitanguye gute? Birafise aho byavuye. Kuva nkiri muto, novuga nkiri muto aho natanguye kumenya ubwenge, kuko mvuze ubuto twohera hasi, ariko aho natanguye kumenya ubwenge nibaza ko niga mu wa mbere primaire nari nciye ubwenge. Ego niho novuga ko intahe yanje ihera, ariko kenshi sinitahura neza, ariko nagiye kwibutswa ubu ko intahe yanje itangura kuva nkiri mutoya. Ndibuka nkiri umwana nari nkunze kuba negeranya abana. Nakuze nkunda abana gose ku rundi rugezo, ku buryo naho naba ndi mutoya mfise 7 ans 8 ans nifuza gusigarana umwana ukamengo no bishobora, nkagerageza kwegeranya abana. Kubo twagiye turabana kenshi nagumana abana, niyo novuga ngo niko nakuze. Nkama ngeze mu mwaka wa kabiri narakunda kuba mu bandi, nkakunda no kuba niga gutamba, nkiga kuririmba, nkakunda kuba ndi muri eglise, muri chorale, nkakunda kubona ndi imbere y'abandi, muga nkumva umengo noyobora abandi bana. Ico gihe narakunda no kuba nandika, nkasa nkuri karandika indirimbo, ariko bijya by'abana nkasubira nkatabura nkata, nkongera nkandika nkata. Ariko ico gihe cyose sinamenye ivyari byo, byari bimvuga ati ni umwana. Nakunda kugwara cyane, naragwara gose ku buryo mama yumva ati uyu mwana vraiment aragwara birenze. Nakunda kugwara malaria, nkagwara gose. Barigeze no kungonga niga mu wa mbere, ndamererwa nabi cyane, ndaja mu bitaro mara igihe kirekire. Ntibyari byoroshe mu buto bwanje na mu bitaro, abaganga benshi baba banzi. Ariko rero ico gihe cyose naragwara, nkabona image, hariho image nabona sinziriye, ndazivuze nkumva bamaravuga ngo uyu mwana ngo malaria igeze mu mutwe. Kuko kenshi naragwara ngwaye hajya meze nk'usinziriye kora gutwagwa n'ingwara, nkabona umengo ndasagaraye ahantu hose nshitsa amaso, ahantu hari nkabona ikintu kinini, nkabona ahantu kure gose, nkabona umengo ndiko ndabona isi, nkumva ndi kintu kinini gose kiri protege, ku buryo haguye ko nk'icuma kivuga ngo ka, haguye ko nk'ikintu numva ko kiriko kiravuga gikomeye. Bon, iyo image nkaguma ndayibona, ndabivuze mama akavuga ngo ni malaria. Abaganga akavuga ati iyo ni malaria iba umwana ibigeze mu mutwe ari nyinshi, aramera nk'utameze neza. Izo image rero icagiye kumbwira ko ari image ziri mu bintu byari bingize, nagiye kumenya ubu ko ari protection Imana yari yaranshize ko kuva nkiva mu nda kwa mama. Ubu niho nagiye kwibutswa izo image, ca ndavyibuka ati okay, ndi umwana niga mu wa kabiri, ndibuka izi image, niga mu wa gatatu primaire 4e, ndibuka izi image ko nazibona, ariko nazibona umengo ngwaye malaria, nkumva umengo ni vy'abana nyene. Nubwo buzima nagenda bamwo, ariko nkiyegereza abana gose, nkabigisha gutamba, kuko ico najya kwiga cyose naca maîtriser, nkaca ndabatwara,
nkabwiye agende rero ntwara club ni club yandi mu bandi ni muze rero ndabigishe gutamba ndibuka ko nigeze no kuja Kigali nshaka kwiga amadanse nshaka kwiga gutamba bijya by'ikinyarwanda mbona binezereye nyene ndavuga ati niga amadanse nahaba 4-5 ngiye Burundi wacu nongere ndayabereke nkumva ko ndi umuntu nyene nezerewe gose ngiye muri vacances nkavuga ati okay nagiye muga nagarutse ubunzanye danse shasha nkumva noyobora abandi bana ariko cambaho abana bana ko bariko barakina baragwana barakubitana ugasanga umwana arakomerekeje uwundi nkabaho nzirana n'ico kintu cyane umwana akubise uwundi nkaribwa mu nda nk'abajene kurugeze nashaka kwibaza nkaribwa mu nda nkamene ku mutwe ariko kenshi nkahora simvuge nkibaza ati basha no bangwaye iki kuko mu bamizi mu twagiye turabahatandukanye baravuga ngo uyu mwana ngo afise ijini rikaze uyu mwana ngo afise ngo ijini rikaze ugasanga abo bana barakubitana gose nkavuga ati ninavuga ibi bintu bava bibaza nanje ngo fise kimwe bavuga ngo ni ijini rikaze ngo nico gituma nkara gutya nkagerageza kwistopa sinereka abantu yuko merewe nabi cyane kubona hari umwana yakubiswe canke ariko nkaja mu nzu nkaribwa nkamererwa nabi nkamene ku mutwe nkaca nja kugerageza aba bana ndabunge hariho abana mu buto bakunze kuvuga ngo twabukuye ngo turabukuye jewe ntivyamba kuko tubukuye mu gatondo na canzi wanyu nkaza gusaba pardon kugira ngo dusubire twiyunge bakavuga ngo starisemba ngo niko ameze bakamenyera bon nakuze rero nashobora kumva induru z'abana bagwana ndazumvise nka canjayo nuko muravyumvise turumva ko urugendo ni rurerure Stella ndi mu bandi murumva uko yakuze ariko rero nagira ngaruke mfasoni Stella ku kintu kimwe uravuze uti aho hambere nkiri muto naragwaragurika ariko hariho n'amashusho nabona mugana agiye kumenya ko ayo mashusho yari afise insiguro mu nyuma mbega twovuga ngo ni igiki cyagukuye amazinda yuko ayo mashusho atari ya malaria koko Stella ego cyane icyantumye menya ko aya mashusho atari y'ingwara ngwaye ngo malaria cyangwa ikindi gitandukanye nubu kuko maze kujya mu bigero nkagira mariage mana arangiriye ubuntu nako ndagusenga mvuga ngo shaka kugira mariage nkiri muto kugira ngo nshobore kurera abana nakoze mariage nkiri muto hama ndibaruka umwana wa mbere namwibarutse le 23 mars 2017 hama aho hose numva ndi libre atabirebire atakibazo ufise kuko aho nabo bwa mbere numva hatekanye mu nyuma ndimukira mu ahandi hantu aho hantu nimukiye hari abantu benshi hari ahantu ikigo nabamwo nashobora kumva abo hirya no hino amajwi yabo nkayumva ku buryo habaye ikibazo mu rundi rupango ndavyumva hama aho hantu nabaye ntihanyoroheye kuko ndahashitse nasubiye gufatwa gushasha nka kumwe kwa kera nkiri umwana kuko ababanyi nyene hari gihe akubita umwana ugasanga aramukubise bikwiye cyangwa nkumva umwana bamuboshe akaboha kana ka 5 akagashira hejuru y'amabati ngo ni gihano kubera ko twari twegeranye naravyumva nkumva biranjena ndagerageza nja kudodora muri izo mpango ndavugana n'abavyeyi babo ati ndabinginze sinshobora gufungura sinshobora kubaho muri ko murakubita abana gutya ndabinginze kugira ngo twubahirizanye mugerageze aba bana banyu mwumvikane kuko muranjena gose sinabwira entreta sinabwira uko mererwa ariko jewe toujours numvise umwana ariko arahohoterwa bamukubise birenze kuko guhana umwana nje ndamuhana ariko hariho uwuhana ahohotera umwana amukubise birenze canke uwo yafasha akabohashira hejuru y'amabati ndavyumvise nca ntangura kuvomisa sifungura ndagira vomissement nkaribwa mu nda ndavuga no ibintu ntibibaho kugira rero mba amahoro cansohoka nkaja kuvugana n'abajya abavyeyi nkasaba imbabazi cambere nkamusabira umwana imbabazi ngize imana bakamugirira imbabazi nkaca ndabasaba tuganire nkabasaba ndababaza ati umwana yakosheje iki kugira ngo menye gose ico umwana yakosheje kugira bamugirire gutyo rero
nkumva umengo simerewe neza ca ndimuka aho hantu ndavuga ati jya ahantu ngira ndahimuke kuko hari induru nyinshi ndimuka Imana ima inzu nini kandi iyo nzu yari an etage nja munsi ku buryo bruit ntazo numva ku ruhande atagwamo ari ku kaburimbi nyene mvuga ati aha nta kibazo ariko naho ngezeyo ndasama inda ya kabiri y'umwana wa kabiri nabwiye ko wa mbere namuvyaye le 23 mars 2017 nsama inda y'umwana wa kabiri umwana wa kabiri ndamufise mu nda ndi muri iyo nzu ntuje nezerewe ati aha n'abantu bakubita abana n'abantu mbona bahohotera abana narabakwevye bazoshake babice bari wabo atanda amahoro nta tuzosubira gushwana kuko navuye muri yo quartier ya mbere namaze kurondera abanyumba 10 chef de quartier nkaja ku izone nkababaza ati mbega rero droit de l'enfant ni gute twofasha abana bariko barahohoterwa barambwira madame gira ubuza abavyeyi gukubita abana babo ntisico mvuga ndiko mvuga umwana ahohoterwa aho hantu ndahavuye navuze ati ubu ndamahoro nta chef de quartier nzorondera nta nyumba 10 nzokenera ngo ndiko ndashwana n'abavyeyi ariko igitangaje nuko nisanze aho ndi ndyama ku murango nicaye nyene kwa kunda gatiro gatwara umudamu yibungenze nkaca mbona mu ruhome ndimwo mu cumba nyene mu ruhome nkabona hari iki umuryango ndinjiye nkabona sanze y'abana benshi twana duto tuko turarira tutubebe dutoyi nkabona umugabo hejuru aruguruye akantu kameze nk'akazingi gutya atereye y'umuceri twana karadusimba gutora wa muceri umva sinzi ko nabivuga utwo twana twaboneka nk'inkoko kujya utereye umuceri ziduga zikagerageza kurwanira urya muceri rero utwo twana nkabona turashonje gose turonze gose utundi dukuze turiko turarira tugwanira indya mwagerageje kumbaza ngo wamenye gute ko byukuri ati icankuye amazinda yuko atari malaria mugabo nkeka yari yindi message nigiki ego natahuye neza yuko izo imagine ariko ndabona avuze ati kumbe navuye hari muri quartier nzangaha sanga naho nyene biranshikiye kandi n'abantu bahari ndavuga ati antuka ngaha muri ino nzu ho bari ikibazo reka ntangure gusengera inzu ndimwo mbega nyene yo bafise ibintu hakorera bihohotera abana nagiye kumenya neza ko za image z'ubwa mbere nagira nkiri umwana ari image protection y'Imana ngiye kwibona muri ya image kandi ntagwaye nibona kandi muri ya image sura ndayibona ngagaraye kwa kundi ari kintu mengo gifise amababa kigagara isi yose mbona kure cyane numva ngo iyo ni protection nagushizeko bisaba ko proteja abana bariko barahohoterwa nkaguma numva ico kintu nkavuga ati kintu mbega no kivuga gute mbega no kibwira abapasteur no kibwira abakozi b'Imana bahehe kuko iyi protection Imana ishaka konshira ku bana n'abavyeyi ngo abavyeyi abamama bafise twana dutoyi bashonje nkabura ivyari byo ariko nza kumenya ko ari ryajwi ry'ubwa mbere nabona nkiri umwana mutoyi uravuze uti mbwirwa ngo mbega wabwirwa nande nijwi ubwa mbere nk'icyumva iryo jwi sinamenya navuga ati ni Imana yo bivuga gutya nk'ibyumva ubwa mbere sinatandukana sinumva ni Imana kuko je nakuze nzi Yesu bavuga abanyigishije Yesu ko ari we Mana nakuze abanyigisha muri eglise ko bijya twigisha abana muri Sunday Kristo ko ari we Mana sinamenya rero ni Kristo ni Mana ninde ariko ni mwe muyera sinabitandukanya kuko nari nkifise ubwana muri jewe ego urakoze cyane nizera yuko abariko baradukurikira bashobora kuba batanguye kumva umuco gatoyi nuko Stella aramaze gutangura rero kubona novuga iryo yerekwa giwe amashusho ariko arabona arasa namwe y'ubwa mbere amwe yahora abona mu bwana mbega aho hoba hari nko mu mwaka uyuwe aha ntanguye kubona nsubiye kubona uri muri yanzu nshasha ukabona wa mugabo ariko araha nk'umuceri bwa bwana bwinshi
ego aho hari muri 2021 kuko ndibuka ko navyaye le 2 septembre 2021 niho navyaye umwana wa kabiri ariko ni naho ico gihe nja kwibaruka ni naho natangura kubona amashusho neza ndi muri bloc hamwe bakugira césarienne hari ukuntu batakigira césarienne ngo bakugirire général bakagira local bangiriye local hama bariko barangira césarienne canda ja muri koma ari ukuntu badakenera kusinzira bagerageza kuguma bakovyura ariko je vyaranse nja muri koma hama ngiye muri koma niho natanguye kugira iyerekwa rishasha numva ijwi rimpamagara ngo Esther mwana w'umuntu nisa ngo wabonye ko wibarutse umwana agira kabiri atego ngo mama we yamwakiriye ngo na papa wiwe bari kumwe ngo bazomurera wewe taha kuko nakwejeje ndavuga no sishobora gutaha nigerezwa kurera umwana wanje wa kabiri ngo ya musubira mwisi ushobora gusubira mwisi kuko naco uri kurahakora naguhaye naragukingiye ndashaka protection kugira ngo ushobore guharanira agateka k'abana ariko ntavyo wigeze ukora abavyeyi naguhaye nabo wigeze ukurikirana ngo vyiza rero kugira ngo ntushishikare gucumura ko nakwejeje taha uyo mwana bazomurera ntangura kurira nkorora mosozi gose abaganga bo barambwiye ati wakorora mosozi gose kandi tugatangazwa n'ukuntu winjiye muri koma muga tukaguma tubona mosozi ari menshi nariko ndizwa nuko bambwiye ko ntashobora gusubira kubona umwana wanje nanje nkasaba ni nyabuneka ni mundeke nsubireyo nora umwana wanje hama abo bana nzoca ndagikora ico gikorwa nzorondera protection y'abana uko bishoboka nzokoresha imbaraga mfise izi nyene nkeyi nzobikora ni kandi ndemeye neza kandi ko nzoja muri chorale nkabaho ndirimbira Imana ni nabo bavyeyi nzobarondera ndabegeranya ndabisezeranira Imana kugira ngo nshobore gusubira gutora umwana wanje by'abana b'abantu nyene Ego reka imbere yuko tubandanya twagira tukubaze mbega urumva ko iryo yerekwa twavuga ko rishasha wagiye kuribona uri muri koma utubabarire nimba vy'ukuri tari ibanga ico gihe wabona iki wumva iki haba ku rwego rw'ijwi canke mbega ninde ariko arakubarira ico gihe nta image nabonye y'uri karambarira numva ijwi ariko nkabona ndahantu kumwe nabona mbona umengo ndiko mbona ikintu kinini gose ayo ma image nyene nakunda kubona nkabona umengo ndiko mbona ahantu hare gose nkabona ahantu kure muga nkabona n'abavyeyi bafise utwana bariko barariza utwana twinshi umuvyeyi basi asa n'uhohotewe afise akana benshi bafise utwana bariko bararira banyereka ati brava hindukira ubarabe neza kuko ntacu uri kurabafasha ati turabona atacu usubira gukora mwisi wewe iryo jwi naryumva ariko sinabona image y'uri karambarira ariko nabona image yaba bavyeyi bafise abo bana yego hanyuma rero mu nyuma bica bibandanya gute mu nyuma yaho mvuye kwibaruka naciye nitamporiza nyene ndabivamwo ndagatego bijya navyumvise ndabibwira mama ndabwira abahari n'umuganga umudoktor yaraje kunkurikirana ambwira ati nariko ndabona ama image nibaza ko ari ububabare ndabiha agaciro gato ndavyihoza muri make naciye ndavyihoza nkama byaje kugaruka kandi muri 2024 turimwo mu kwezi kwa kabiri itariki 16 le 16 février 2024 niho nasubiye kumva ryajwi ringaniriza ariko rikanganiriza nicaye nari mvuye ahantu mu bikorwa ndashika sanga umugabo wanje ari mu cumba ndambwira sheri nsawa ego turicara tuko turaganira n'umugabo tuvugana niho nasubiye kumva ryajwi numva ndi mu bitaro rirambwira ngo hoho ryambwira ngo Esther kubera kuri intumva
ngo Esther wantumvawe ndavuga ibintu ndiko ndumva nibikimva ndavyivugana mu mutima mvuga ati sinobivuga umugabo yumva yo kwibaza ko nataye ubwenge ngo Esther ngo ngumviriza neza nije ndiko ndavuga ngo nduhoraho nije ndiko ndavuga ngo Esther nyumviriza ngo Esther wantumvawe ngo Esther nguri ntumva gose riguma rinyagiriza ko ndi ntumva Chandamanza ndabaza umugabo ati she wowe biravye je ndi ntumva acarahindukira aratwenga kuko nakunze kuvuga amajambo menshi acarambaza ngo niwe ukibimenya canambwira ati none je ndi ntumva arambwira ngo cyane wowe uri ntumva ngo uragoye kumva gose ndabwiragereza nambwira ati none je ndi ntumva gute wombwira arambwira uri ntumva wewe nama nakubujije ibintu byinshi n'ibigero byumva umugabo nyene ntaburi ivyaca akubarira arambwira ati wowe ibintu ndakubujije ubu mubisubiramwo uri ntumva ngo sinibaza ngo n'ukuntu utarubizi ambwiye gutyo cansa nko wihengetse ngo Esther ngo vyuka ndakubwira ivyo ukora ngo gerageza wumve ijwi ry'uhoraho arinda kubarira ngaho ryajwi rirasubira riranganiriza ngo bakubwiye ko uri ntumva ngo nimba utari ntumva rero gerageza wumve ijwi ry'uhoraho wumve ico je mvugana nawe ngo vyuka ndavyuka ndicara gitanda we ntiyamenye ivyo ndimo arambwira ngo ndavuga ati ko umugabo yavuze ko ndi ntumva mugabo ibintu yanyagije ko ndi ntumva none byo bari byo koko noba ntamwumvira ngo uretse no kumvira umugabo wawe gusa nawe ubwawe ntiwumva kuko nibyo ndakubwira je uhoraho ntunyumvira ndavuga okay nimba uri Imana uri kuranganiriza ubu ndumvise mbwira ico nkora ndagikore candicara ico gihe nari maze imisi n'igicongereza mfise igitabo c'icongereza nkunze kuba mfise kenshi hama irambwira ngo tora ikintu kiri hafi yawe cantora iki gitabo c'icongereza kuko nico nari mfise hafi yanje nakunda kwiga icongereza candagitora numva ryaje irambwiye ngo tora ikaramu ndatora ikaramu ndibuka ko ikaramu nari mfise ntabwo ari iyi karamu niyo nabwiwe ngura nshasha ariko ikaramu nandikishije ico gihe ntabwo yari ndatora ikaramu ndayirondera byihuse ndayitora irambwira ngo andika inone nandika iki cyarumva ijuri imbwira ngo andika ngo titre wandike ngo abakunzi banje n'abakunzi ba Yesu noke cyandandika titre andika abakunzi banje n'abakunzi ba Yesu ngo andika umukunzi wawe wese uzi wibuka byihuse yakubereye umukunzi muri primaire yanakugaburiye sinzi gituma bana yakoresheje ngo yanakugaburiye ngo yarakugaburiye ngo wandike uwo mukunzi wawe wibuka muri primaire cyandandika hejuru primaire nandika abo nibuka bose nkasa nk'ubibagira ngo itonde uzuribuka ubandike bose nkasa nk'ubibagira nkandika ariko nyarukije ndandika ndavuga aho primaire ndahejeje ngo andika aba secondaire ndandika uwangaburiye secondaire uwamfashije abakunzi abagenzi twagendana ndabandika ngo andika abakunzi bawe waronse uri mu rugo bagufashije bakubaye hafi ngo nabo nyene bandika kandi ukoresha umwanya ngo unyarutse ndandika nanditse bose mejeje ngo baharure ndabaharura nsanga ni 60 personnes mejeje ndabandika nshira ngaho cyangwa n'ubu naho nkora iki ngo twahejeje ushatse ngo uruhuke cyadavuga ati okay none abantu ndabakoze iki numva ryaje irambwiye ngo abo bantu tora telefone ubashire muri groupe imwe weje kubashira muri groupe imwe wumvire icyo ndakuganiriza ubabwire ivyo je mvuze na telefone nari mfise cyadavuga ati okay ko ata telefone mfise ngaha telefone y'umugabo no yimwaka ubunyene ukibaza ko nasaze nshire mu groupe ubunyene no mugabo yarahinduka inyuma arambaza ngo mbega ivyo wandika nibiki ndamubwira nti ni ibintu ndiko ndandika ndabimunyegeza hama muri ico gihe ndaheza kwandika ndavuga toke nzo bashira muri groupe hama ico ushaka kumbwira nzobabwira burakimbarira ejo ndonde telefone nzo ndabashira muri groupe
ivyo ndabikora. Iryo joro ryari ijoro rya le 16 février 2024. Kuva iryo joro yari umugoroba mwijoro ndyamye ca ndarota indoto mbona abana nkaguma numva indirimbo iririmba mu kigo inyuma, iyo ndirimbo igakubita gose mu matwi. Hama bukeye yari le 17 février 2024. Ico gihe bukeye yari dimanche, umva le 16 yari samedi, dimanche nategetswe kuja kuri église. Navuze ko sano sengera muri Trinity iri mu Kibenga, nanje mba mu Kanyosha. Ndavuga ati okay, nta tike mfise. Ko atatike mfise rero ndasengera ku ruhande hafi yanje. Ndavyuka nditegura, ndavuga ati okay, kanje gusengera hafi. Rya duca swa ndaryumva rimbwira ngo Esther, ntusengera ahandi, usengera kuri église, genda uhagarare hagati ya station no kwisoko, uraronka umuntu aguhitanaho agutware ku rusengero. Ndavuga ubu rero ndemeye ko ryajwe ndiko ndibwira. Nimba ryovuga nje guhagarara ahantu umuntu amita naho n'imodoka, no aha niho ngira ndaribonere rero. Agati aha niho ngira mbonere ryajwe ko ari ryo nuko atari ryo. Reka ndabe ko ivyo bintu biza gukunda. Ca nditegura ndagenda mpagarara handi nyene nabwirwa. Haheze imisogonde nk'umunota umwe udakwiye neza, mbona haje umupapa twita Muyomba. Umupapa yitwa Muyomba abanyabugete, ari kumva ari kararengana muri barabara nyene rya Rumonge. Ca ndamuramutsa ngo mugiye gusenga tego, cyangwa ati lift, ngo ndabungurutse. Ca ndinjira, ca ngenda ndiyumvira ati birabaye vyo, ryajwe n'ivyo ryambwiye ngende magarara ahantu, barantoye baranjanye kuri église. Ndatangara, ndavuga ati kumbure rero kuri église hariho message yanje kumbure. Nshitse muri église ndicara, sanga ariko baririmba indirimbo ivuga ngo, yavuga mu Congereza ngo Imana ngo n'umugenzi wacu, ngo birenze ngo kwitwa papa, ngo birenzwe kwitwa Imana yacu, ngo birenze ngo ivyo wibaza, ngo Imana ni n'umugenzi wacu. Cyane uvije yaje riragarutse ngo Esther, ngo babagenzi babandika muri groupe ngo bavuze ngo nabagenzi ba Kristo. Ngo urumvise yuko ngo n'umuririmbyi ariko arabihamya yuko Imana ari umugenzi wacu. Ngo we wanditse ko abagenzi bawe ari abagenzi ba Kristo, ngo Kristo ni umugenzi wanyu. Ndavuga bya bintu nivyo rero, naje kuri message ndatekereza, umva ndiko ndumva ijwi, ndatekereza mu rusengero. Haheze umwanya umuririmbyi iyo yari kilite y'Icongereza irasohoka, haza kilite y'Ikirundi, utanguye gukoresha amasengesho y'Ikirundi. Aririmba nawe nyene, mugabo biranka ko atangura kuririmba, atangura kuvuga asenga gose, asenga. Haheze umwanya atangwa asenga avuga ngo hari abantu bari kugise hano, ngo abantu bari kugise, ngo kandi abantu bagira bibaruke. Avuga ngo abantu bagira bibaruke bari kugise. Arasenga gose ngo Mana ngo ari abantu bari kugise hano. Arasenga uko atahora asenga uwo mwana, arasenga gose birantangaza. Avuze ngo ari abantu bari kugise, Imana irambwira ngo ibuka ya matariki ukija mu rugo, ngo le 2 février, ngo umva twari le 17 février. Ngo ico gihe wari umerewe gute? Ngo 2017 ndavuga nari mfise imbanyi ikuze nimirije kwibaruka. Ngo none umwana ari imbere ngo umva ariko aravuga gute? Ntavuze ko hari abantu bari kugise, ngo nawe ukiriko. Ngo guhera ino tariki ya le 17 uri kugise. Ndavuga sa ngo uzibaruka ya tariki nyene wibarukira ku mwana wa mbere le 23 mars. Umva ndi le 17 février, le 23 mars niho nzibaruka. Ngo uyu mwana ariko arakubwira ko uri kugise, ngo wowe uri kugise. Nangura kwisanta nabi, numva merewe nabi mu mubiri. Nico gihe ntaguciriye mwatoye, hari imbanyi wari ufise ga Esther Gastera? Oya nambaye nari mfise.
kuko mfise umwana akuze deja nibarutse wundi muri 2021 urumva ico gihe yavuga ko ngo ndi kugise muga nta gise nariko yakanyibutsa vya bihe nibarukira ko umwana wa mbere kuko namwibarutse le 23 mars nanje iki gihe naho 2024 mbwirwa ngo ndi kugise ngo ngira nibaruke ngo uwundi mwana kandi ngo nzomwibaruka ngo ya tariki nibarukira ko umwana wa mbere urumva ngo kandi ndaremerewe nkuko nari ndemerewe ico gihe muri février hama ariko arabivuga acaratanga umurongo yatanze umurongo muri Bible aravuga ngo dusome muri Ezekiel avuga ngo dusome muri Ezekiel 37 Ezekiel 37 havuga ngo Ezekiel yerekwa ivy'amagufa yumye uwo murongo ni muremure ni Ezekiel 37 ku murongo wa mbere gushitsa kuri 14 ariko arasoma avuga ngo Imana ibwira Ezekiel yuko yamujanye mu mpemu imubwira yuko ahumekera ku magufa avugira ku magufa yumye ayo magufa yavuyemo ngo ingabo zikomeye ofete Ezekiel avyerekwa yavuze ngo ibi vyoshoboka ngo vyoshobokera wewe mwami niryo jambo yasomye uwo mwana ico gihe ari kuri podium uwo muririmbyi arivuze nguma ndaryumviriza Imana irambwira ngo buri gihe nzogutuma muri iki kintu ngo uzokorere kuri iyi Ezekiel 37 ngo ikidashoboka wumve ko gishoboka ngo uzokwame uzi yuko ngo shobora gufata amagufa nkayahinduramwe abantu bagahagarara bakaba ingabo ngo uzokorere muri uko kwizera nkumva birancaza ngatsa ngo uze wizere ko le 23 uzokwibaruka ngo ico nzokubwira kuvuga uzokivuga ngo uzokwicarike abantu ngo tangura ngo wandike cyo gende mu rusengero nta kinari mfise nandikako ndavuga none ndandika kuki nafise akantu kaka invitation ntangura kwandika ibintu bicanga cyanze nandika ngo le 23 mars hari conference iyo conference ngo abantu bazaba bicaye bafise ico gufungura n'ico kunywa bumviriza ico Imana yambwiye kubabarira ndababwira ngo nimuze mwese duharanira agateka k'abana muri rusange ico gihe ndavuga ati ibi bintu ntivyoshoboka le 23 mars kwanza abantu bazoca biyumvira ati Esther arakunda anniversaire y'umwana wiwe kumbure yadutumiye kugira ngo ashobore kutwicarika kumahora twicarika turyoherwe kubera n'umunsi mukuru umwana we yavukiyeko ndavuga niko abantu bazovyibaza ngo Esther nakubwiye kuri ntumva nakubwiye uzurumviza ico mvuze gusa nkumva ryaje umengo rirashaka no kunkarira ico genda vaho ndataha kuva uwo munsi gushika le 23 mars sinasubiye kwitegeka naciye ntangura kwigishwa naciye ntangura buri joro nta joro na rimwe nasinziriye kuva lo 16 umva kuva lo 16 lo 17 février gushika le 23 mars iyo intervalle ya hagati sinasubiye kwitegeka bon ndi Esther akunda ibintu bitandukanye ndi Esther nsanzwe nkora decoration ndumudamu akunda utuntu twiza ndumudamu akunda kuja ku mazi ndumudamu akunda ibintu vyiza niko nakuze numva no kwinezereza no kunezererwa nabo turi kumwe abamama muga kuvyo tariki siko vyagenze kuvyo tariki naciye nje ahantu nipfuza kuba Esther bikanka kuvyo tariki niho natanguye kwandika projet mwijoro imisi yose naca mvyuka nkandika iki gitabo nico nagumye nandikamwo muri iki gitabo kimwe natangura kwandikamwo babana ariko cyari gitabo nakoresha kandi ndiko nandika umengo ndiko nandika ibintu bidasobanutse ngerageza kura ibintu ndiko ndandika nkabona ntibisobanutse kabisa iki gitabo nico natanguye kwandikamo iyo projet ngigwa ngo Esther andika
ngo statori ikaramu wandike. Ijwi ry'amajyamaje riza ku murango ari midi rirambwira ngo gura ikaramu. Ndayigura irambwira ngo iyi karamu ndayigize icuma. Ngo hariho inkuru uzi ngo ya Yuda. Ngo mu bana bakunze kurimba ngo zambi za Yuda. Zambi za Yuda zimeandikwa na kalamu ya chuma. Iyo ndirimbo ikaguma igaruka ati uribuka yuko bavuze ko ibyaha bya Yuda byanditswe n'ikaramu y'icuma. Ngo iyo karamu ndayihinduye icuma. Ngo igihe cyose uzokwandika uzokwandikisha iyo karamu. Nkarayiraba ntangura kuzanda nayitinya. Ndavuga ikaramu reka nze ndayibika. Ngo iyo karamu ntuyifisinishe ndayitora. Ntangura kuzandandika. Ntangura kwandika projet. Ubu dufite projet yanditse neza ariko je mu kuyandika muri brouillon nandika ibintu bidasobanutse. Nandika ibintu bivangatiranije shiramo indirimbo ko ndakunze no kuririmba. Nkandika teme droit de l'enfant niko nandika mu bisanzwe ibyo nzokora le 23 imbere y'abantu kuko nabwirwa abantu bazoba bahari ko abantu bazoba badasanzwe hari abantu bazoba hari mu mico itandukanye aba pasteur abapatiri abashehe ko nzo ndi imbere y'abantu bakomakomeye mbwirizwa kwandika projet yanje neza. Ico gihe ndandika ntangura kuzandandika projet ukuntu imeze kugira ngo nzoshikiriza abantu ndavyandika nkandika ibyo nzokora le 23 nkandika projet ni teme ni droit de l'enfant nkagenda bivanga kunyene abarundi dukunze kuvanga igifaransa n'ikirundi. Nkandika ngo ni droit de l'enfant nkandika jour le 23 mars nkandika amasaha icyo bazofungura Ezekiel nkabishiramwo 37 aho nzosoma nkandika n'umunsi ndavyandikiye ko mwijoro nkandika indirimbo nkazandika n'indirimbo ndiko ndacishamo ndandika projet ndavuga ati iyi projet ihagaze kuki ko abandi ma projet abafise n'amafaranga nzobigenza gute. Cyajuri yasura irambwira ngo mu gitondo cyalo 19 sohoka. Iyo misi yose narasohoka ntaziyongiye. Bon nkavyuka nkambara nkabwirwa ngo ntiwambare nk'umugabo ngo ambara nk'umudamu. Ngo kandi ngo ntiwambare ngo ubwo buhuzu ngo ukunda kwambara umva nkabuzwa kwambara impuzu za balo izi tugura muri balo duto tugufi twa make ngo ambara neza ngo nka Esther. Nkaca fata ikanzu nziza nkaca nambara mbona ni kwije nkambara nkasohoka ngufata bus ija ville nkavuga ati ibintu nkabibwira umugabo aza kwibaza ati umugore arakwije mu mutwe ari kajaye canke yagwaye nkatinya kuko sinzi barakunza kumbwira ati esta ibintu agira ibintu abari karakora ashwanira abantu agira iki ashwana n'abantu bibereye mu ngo zabo ngo abana iki ati esta ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Rero nkavuga ati nkabibwira umugabo aza kuvuga ati esta byanse ndavuga ati reka rero nze ndabikora ntavuze nkafata bisi nkaja muri ville ngururukira munsi y'igiti aho bita munsi y'igiti dukunze kumva twese muri centre ville ndururuka ngoraba inyuma yawe nkaraba ngo ca muri ririya barabara nkaricamo ngoraba hotel ngo nta hotel uzitwa Pacifique Gaest tego ngo yirabe neza ndayiraba ngo hajya ni uzokorera conference ngo genda ubabaze ko le 23 hafashe ubabwire ko uzoza ko hari nico gusa candagenda ndabaza ati sali ko twangaye barambarira ati le 23 irafasha toya baranyandika ambye tuzoze kuri ati sawa. Muri ico gihe ndiko ndategura le 23 mars ndavuga ati none ibintu ndiko ndategura ata amafaranga biragenda gute nkumva ryajwe ngo mbega wowe kubitsa amafaranga wo yabika Ntiyego yamaje no cenja kuri iyo sale ngo wavyemeye atego ngo nturavyemeye ngo kubera uracashaka kubaza
kuko naguma mvuga ati reka nsabe basi umubonano pasiteri ibi bintu bitaragwira ko numva ngira nsabe ko nari namaze kwandika ibintu byinshi nkandika gose nkandika projet yose uko izo bipanze, nkandika comité de gestion, nkandika utwara comité de gestion, nkandika bose nkagenda bandika mu kirundi ko je ntari menye ibintu bya projet, nkagenda ndandika umwe n'igikorwa azokora, nkandika tuyazokora iki uyazokora iki byose nkavyandika, uyazohembwa amahera y'intango. Ndakuciriye mu gatoye ga Stella, uvuze uti umwe wese yararonka igikorwa, none warabwirwa n'abantu ngo kanaka? Ego cyane, narandika amazina, nkandika ngo Chimpaye Aline, nkamwandika Chimpaye Aline mu byo jewe namwigishije arashoboye ibi n'ibi, nkamwandika nkasanga uwo muntu koko mu byo yize arabishoboye, ariko je nagiye kubimenya mu nyuma kuko hariho nk'abo abantu ntari umuntu naheruka primaire ari umuntu naheruka secondaire, nkavuga ati ntabo bantu muga nkasanga ni muri ba bantu nanditse bangiriye neza, nibo bantu nagenda ndika, ariko nkavuga none aha no kubahuka umuntu w'umudirectrice nkagenda kumubwira ngo ndakwangajije muri projet yanje, nkumva ni ibintu biremereye, ariko nkabwirwa ngo urubaha izina riri ko rirakuvugisha ngo nduhoraho Imana yawe, urubaha Imana yawe ga Esther Tego, urazi ko ari ishoboye byose, ego andika, ugenda urandika igikorwa cy'umwe wese ubandike kugira ngo ntudushiremwe abantu biwawe, ati komite yandike, ndandika ndabishiraho muga nkabinyegeza bati mugabo ntaza bigwe, mbega niyagwa kuri ibi bintu akabona ngo izi projet ifise imiliyoni nk'izi, mbega yo kwibaza ko naturubuye, ndavuga reka nze ndabinyegeza mugabo nkavuga ati reka nze ndagenda kurondera aba bantu, nkagenda nkatangura kubiyegereza, ni amahoro murakomeye, nimbega mukora iki, nkababaza nkavuga ati mbega mukora iki, nimbega murashoboye kuba mwokora ikintu oye ikintu nk'icyo ngo je niyo kariyeri yanje, ngo je ibintu byo kumviriza abana, ngo je narize ngo psychologie, akaca mbwira byose akagerageza kumbwira, umva ndiko ndamwumviriza muga sindamubwije ukuri kubera ko ndiko ndatinya. Imana yavuze abantu izi yuko igikorwa bagishoboye, nkaca n'ubumengo ndiko ndonka ama confirmation ya bya bintu byanje, nkatangura kurema, cyasaba umubonano umukozi w'Imana, ndamubwira ati pastor ndakwinginze ndagusomera ibi bintu ndiko ndabamo, kuko nabisomye numva ngira nturubure, kuko kenshi ndiko ndandika ntaraheza kwandika narameneka umutwe gose, nkameneka umutwe muga mpejeje nkagubwa neza, hama ngiye kurondera na babantu, umuntu navyuka kuja kurondera umwe muri komite, naraja kumurondera nari santa mal à l'aise, nkamva ko ngira mpfe, nkameneka umutwe nkumva pression iteye ubwoba, nkajayo n'amaguru gasanga nta mahera afise uwo munsi, nkajayo kumurondeza nkamwinginga tuganiriye mejeje, nkumva ndaruhutse, nkaja subira imuhira nkumva ndaruhutse. Abakozi bazokora muri iyo projet umwe wese uri kuramurondera, eka mbere ugaca usanga ivyo wabwiwe bihuje n'akazi yahawe muri projet, wiyumvise gute? Bon, aho ico gihe niho natanguye kumva yuko umengo ndatewe intege, ndavuga ati bya bintu ngira ngo sinaturubuye, ngira ngo ibi bintu bizohava bibavye, muga simbone hayera mu vyari byo, muga nkumva umengo bigira bibe byo kubera ko mbona ati reka ngerageze nimba ari Imana ikiravuga koko nzovyumva, ni kandi koko message nayironke muri eglise, nimba no banavangiwe ndi muhira ko message nayiboneye muri eglise, nitwovangirwa muri eglise, nireka ngerageze mbandanye iki kintu, numva natewe intege kubera ko nariko ndumva abo bantu, uwo mvugishije numva cyumva, uwo mvugishije wundi nkumva aracumva, kandundura hari uwo natoye ubu n'umukonseye wa ndi mu bandi Stella muri projet yanje, n'umukonseye w'urwego rwo hejuru, urwego rwa conseil, hari urwego rw'abakonseye ba fondation ndi mu bandi, uwo rero natoye nk'umukonseye mukuru ari muri atari muri comité de gestion, mpuye nawe nkamuganirira n'umama kuze
ndamuganiriye wewe yaciye ambwira ngo ngo ya ngo ibintu byo bari byo ngo bon aca anzanira udukaye twiwe wewe yanditsemwo muri 2007 arambwira ngo naranditse ko nzokurikirana ikigo c'abana ihohoterwa ry'abana rigahera mu gihugu ndabikurikiranye ariko cambwirwa ngo hazoza sa frontière ngo azoza ubuza gushitsa iki kintu ngo azozarana inguvu ngo arije ndamurungitse wewe cansanga yavyanditse 2007 udupapuro twa 2007 twaramaze gufatana nibaza yuko wari karatanga intahe azobitwereka twarafatanye cyane wewe adutatanuye gutya twari tugoye gutatanura arambya ngo ibintu navyanditse kera ngo niyo mpamvu ngo umbwiye gutyo ngo igikorwa cy'abana ngo ngira nsiguza Imana ko ari wa Musa Frontier nzaniye ngo witwa nde ngo Esteri urashobora kuba yoba ari wewe aratangara acarantera intege arambya ati ngiye kubisengera umpe imisi 3 nzokubarira aranamamagara mu nyuma arambwira ngo ya ngo ca gikorwa cy'agateka k'abana kigira gitangure ngo izo tariki wahawe ntuzihindure ukigira gitangure ngo ni intsinzi yawe ngo uzokwama wibuka izo tariki imyaka yawe yose abimbwiye numva je kubishimangira numva ndonse nguvu muganda avuga ati sha ngira nawe yo banezerewe kuba ko projet yiwe iyo bigiribe nkuko Imana yimubwiye kera kumbure hagiyemwe amasantima none Gastera egome nagira mbaze uvuze uti aravuze yuko iyo projet igira itangura ngo iryo genekerezo nturihindure wewe yishimikiza iki wewe yishimikije yuko yambwiye ati jewe nasenze Imana irambwira ngo nije navuganye n'urya mwana we yambwiye ati ndiko dasenga Imana yamweretse ndahano ku musozi harehare ndiko nsuiva abana n'abamama ari benshi ngo arambwira ngo umuntu ngo ijurira muganiza ngo riramubwira ngo ehe Esther ngo wabonye Esther ngo kiriya kintu agira tangure ngo ziriya tariki namuhaye ngo nije nazimuhaye ngo iki kinagira tangure ngo vyukuri ni Imana yakivuze abimbariye namvise umengo ni bishobisho byiwe anambwira ngo wowe kandi avuga bukebuke n'umuntu nasanze wewe uwo mudamu ariko aravuga umengo n'umuntu atabirebira umengo si umuntu nyene tumenyereye abakozi b'Imana bavuga bagashimika wewe avuga yiyoroheje gose wewe naratanganye ntayi wambwiye ntayiwe naratinye gose hama wewe yambwiye wewe ko wewe yagiye muri komamara imyaka afise agwaye araho ariko arabwirwa ko ari ibikorwa bazokora abimbwiye rero sinabiha agaciro je niyumvira ko muri jewe nari umwana mu bisanzwe uretse ko no munsi naje ndundi mushasha umugabo nari umwana gose no bivuga ngo nari umubebe spirituel uwo hasi sinzi uko no bivuga nje nanzi ngo ndasenga ariko nasanze ndi muto gose ariko nakuze nzi ngo ndasenga gose rero ico gihe ndavuga ati Imana ishimwe ndansaba unshigikira arabivuze nawe sawa cyagatereka rero ngende kurondera umukozi w'Imana ndayimuganirira ndasaba pasiteri wanje ndamubwira ko twoganira ndamwinginga gose kuko nari ntangoye kugira ubwoba ugwego gwa comité de gestion nari naruvuyeko nari nabaronse ariko hariho umwe narondeye ariko manje gukubitwa sinari nzi ko Imana kubitana je hari ibintu nabonye numva ati ibintu birarenze hariho narondeye manje gukubitwa koko bikwiye wakubitwa nande wakubiswe gute no kuvuga ngo ni inkoni y'Imana sinari ndayizi turakunze kumva babiririmba ukamengo ni ibintu bisanzwe hariho narondeye muri comité de gestion ariko merewe nabi bon naramwihojeje wewe nja kuvugana na pasiteri wanje wewe naramwihojeje mugabandi narabarondeye ari kumwe muri bo urumva comité de gestion bambere bari 5 comité nkuru nanditse ngo comité nkuru bari 5 kandi bari abadamu gusa ubwa mbere nashizemo abadamu gusa rero umwe ndamwihoza bane baranyoroheye umwe ndamurondera ambwira ngo fisi imbanye ndaremerewe ngo byose akunsanga aho ndi numva umengo ambwa ati none nk'uyu uyu wewe jewe ntawe ndondera kwera ndabireka hama muri ico gihe ndondera pastor ndamubwira pastor sinorohewe ndakwinga inzu nyumvirize turi kuri eglise arambwira ati ndaguhaye umwanya wa mwanya uragera arambwira ngo ntibikunda
ofete nagiye ndabona ko satani yagiye aragwanya iki gikorwa arambwira ngo ntibikunda siho ndi ndamwinginga ndibuka ico gihe ndamwinginga nari mfise ubwoba kuko bose namugize ukuri ukomerewe ariko je numva umengo ndi mu kinogo ndahantu sa nk'umuntu agira apfe ko ari nko gutabaza namugira nk'umutabaza ariko pastor ico gihe ko atabaza uburemere bw'umuntu wese yabona ati Esther ashaka kumubona no nyene nzowumuha ariko je nari ndemerewe numva nari naranasenze ndavuga ati nimba koko iyi Imana ibaho ninduhuriremwo imisi mikeyi kuko iyo misi ndabwira ni le 17 février gushika le 23 mars iyi misi yari misi kuri jewe umbwiye ngo yisubizemwo nk'ubu sinzi ikintu nosaba Imana naco nzi iyo misi ni yari nyoroheye ndiko ndabwira pastor nitubonane 17h nkabona harageze yabiretse 18h ndabona ko bitagikunda ndamwandikira arambwira ati Esther kubera ko wagumye unsaba ndagusanga iwawe ndavuga mwe bamukoze kubera ubwo nari mfise bwatuma nkomagara pastor cyane si comité de gestion nayi nsa nko bamaze umwe namwirengagije ariko cyatumye ndamuhamagara cyane pastor nari nanditse muri iki gitabo irindi joro naranditse nandika ngo abajejwe gufinansa igikorwa nibo bantu banjugumije ngo bajeje gufinansa igikorwa umva nanditse projet nandika sinzi nandika hazova le financement sinzi ko no kivuga uburyo nandika hazova uburyo nanditse abantu 8 nandika abantu 8 abo bantu nibaza ko ayibanga ryanje nashobora no kuba notanga icyanjugumije cyatuma nguma mpamagara pastor nabo bantu nanditse kandi nahamagarirwa kubarondera byihuse abo bantu byasaba ko ndabarondera byihuse nkandika abo bantu mvuga ngo aba bantu nandika umwe gushika kuri witi muga nkumva nabantu igihe ndabandika iryo joro ndabandika navyutse narakanura naravyutse ndicara saa 9 z'ijoro ndasenga meje gusenga ngo andika abazofinansa iki gikorwa ndiko ndabandika nanditse abantu umumbajije jewe ntawe mbanzi umugabo ndamuvuze hanze ashavuga ngo uyo onyine ngo none numuzi ngo wubahiye ngo nturi mu gihugu ngo twe turamuzi nkandika uwundi nkasanga ngo uwo muntu nawuzi atuye ndiko ndandika nandika abantu baremereye uwo ngiye kumubaza yarambwira turapfuye ti uranarinda none uwo nawe wamukuye he ofete nanditse abantu narondeye umugenzi wanje asanzwe ari umudirecteur mu kintu nk'iki asanzwe abizimwo ndiko ndamubaza abantu amazina nanditse arambwira ngo Esther nguza washika rero ngo bigihora wifaranganya ngo rero nguza washika ngo aya mazina uri kuratanga ngo uyu muntu haza hari nkaya ngo ndakurangira hari mu ndangire je ndamurondera nari kuri pression yuko abo bantu ntabatinya ngiye kubona ndiko ndabandika meje kubandika sura nibona cya kintu rero ndi umwana muri primaire cya kintu mengo ni kintu gifise amababa gisagara gifise protection nkasuya kwibona muri buri giyo ntiyenye naca nibona muri ya image ngo cyambona umuntu ari nyuma arakirashe kikaje gikubita ko nk'icuma ngo ka ndavuga ati okay ndahabwa message ngufi nkabwirwa ngo aba bantu ngo ntibakunda message ndende ngo bakunda ngufi ngo Esther ngo andika ndandika ngo fise projet y'agateka k'abana nitwa Ndemande Stella fise projet y'agateka k'abana nifuza gukura abana mu kaga nakoresha iyo terme mu kwandika nifuza gukura abana mu kaga nifuza gukura abana hampande y'ibinogo birebire nabonye abavyeyi babicaritsemo kubera uburyo buke bitwararitse ibindi bikorwa ni iyo projet yanje ndashaka ko mwomfasha uburyo kugira ngo yigigwe imbere nandika ka message gato ngo abo bantu rero ko naguhaye abantu bahambaye koresha message ntoyi ngo ushikiye wese mubwira ibyo urengeje kwiko cyo sinzokomera kuvuga abantu ndabanditse ndavuga ati abantu nkaja kubarondera nabwiye pastor baciye bamfatira bakamfunga
umugabo wanje azokwibaza iki ntireka ndondera umukozi w'Imana rero amanzanyo oriente nk'umurezi pastor ashitsi muhira naciye ntora igitabo ntora n'impapuro nagenda fotoza impapuro ngenda bipanga neza uko bapanga projet nagenda ndisunga aho Imana yambwiye ati genda wisungaba ikandungika kuri eglise kanaka bakora ama projet yarandungitse muri CPBU ya Pentecote genda wisunga ukuntu bakora projet ubabaze ndagendayo nkagenda ndakora utuntu tumwe nkagenda ndakurikirana aya ma projet yaba bajejwe abana bari mu biyovya bwenge baramfashije n'ukuri vyimva mutima ndashimira ukuntu bafashije ndagenda impapuro ndazigwiza nandika impapuro nyinshi zimeze neza usomye wese avuga ngo wow. Yandi majambo make egome wavuze Stella uti nibanga kandi nkako nibanga vyumvikana ndiko ndakumviriza amajambo uri kuravuga n'abantu bashobora kuba abantu wahawe umunani nibihangange haba mu ntwaro canke ahandi. Ego cyane arambye ati abantu agiye kurondera sindavyumva kandi avuze yuko ashobora no kuduga agira duge ruguru vyihuse ati numva bindengeye arabwira pastor nyene ko atavyumva. Pastor arambwira ati Esther ndakwinginze aturazi ko Imana yatanguje urugo atego urazi ko icambere na mbere gihera mu rugo projet yose itangurira mu rugo atego manzo vyumvisha umugabo wawe manza usenga Imana uko yakugendeye igendera umugabo wawe hama niko dushobora kubikora neza arankatisha vya bintu nari nifuza kumbwira byose na kimwe byakonze ko ndamubarira aragenda atavyumvirije uwo munsi ndababara bikwiye ndabwira Imana ati Imana ibi bintu birabaye nyene pastor nanyumvirije niko pastor atavyumvirije reka ndabihagarikira nsa nk'ugomba kubisokokamo ndabihebe hama muri ico gihe ntibyakunze ko ndabisokokamo narabishatse ndabisengera ndabwira Imana ngo umugabo wanje natanavyumva sinsubira kujyana na hamwe sinduga nta muntu n'umusi yo kujya kuraba abo bose narabahevye nta numwe nagiye kuraba mu gihe umugabo wanje atavyumva ni kandi umugabo wanje niyavyumva ni waza kuvyumvisha pasteur kugira ngo pastor nawe afashe kigikorwa numva umengo no kimuha Imana nayibandanye nkwepesha kuko cyari canje mu nyuma ndamubwiye le 23 mars ho yambwiye ati Esther nibishoboka le 23 mars gute yakenewe amahera ngahe ndambwira amahera kenewe ufise mwangahe ndambwira tukumagaze n'amahera ya bisi ndayasaba ngo none Imana ngo Esther ngo genda wumvirize neza ijy'Imana Imana itanga projet igatanga n'uburyo kandi koko niko kuri Imana itanga projet igatanga n'uburyo ndavuga none ko ataburyo fise ngo hagarika iyo tariki rero ngo numva wo vyungurutsa ukabikora ikindi gihe ndavuga no ndabireka nararasenga nabi mvuga amajambo nshavura mvuga Mana abantu bariko barampagarika nimba ko kari gikorwa cyawe nkeneye action nkeneye ikintu kibemeza nabo nyene yuko ndiko ndakora ico wavuze kugira ngo wigaragaze basi bamfashe kumbura Imana ntiyashaka bamfashe kuko nari naniwe nari mu bihe bitanyoroheye ndibuka ko nari mu bihe sinzi ukuntu vyita mbabaye gose kubera ko ubwo buryo narumva ari ikintu kidasanzwe nkibuka ko namaze gusora invitation natangwe no kubivuga nzomaramara rero namavuze itariki ngira maramara no gati okay ubu rero Imana mu ntahe yayo iki kintu igomba ishiremo no kumaramaza le 23 mars nuko nibwira nk'umwana w'umuntu ndibuka ko muri ico gihe naciye mvuga ati ibi bintu ndabiretse igihe kimwe ndahano muri salon imwe by'abadamu twatwo turakora imishatsi ngiye gusiga produit nyene kudefriza kuko narakora imishatsi narambara uko nshatse ndi muri salon ngiye kudefriza baranshiriyemo produit haje baje kwinshiriramwo bica bisaba ko wana ko muri salon twegamira abadamu turegamira bigasaba ko ugira gucya bakakoza ngiye kwicarayo ngo negamire canumva ikintu kikubise ngaho kwizosi kirankase nk'umupanga bankase izosi nakomye induru rimwe umukwafi yacaza kunyora abamama bari muri salon barahaguruka
aravuga ngo madamu bayiki aho nyene umunwa bica biranka kusubira kuvuga nangwa kumeka n'amageste ankuriremo produit ndavuga none ko nariko sigaga produit ko kugira ko bise neza gusa mana niki noba nkoze ikosa noba nari nkoze ikosa nashaka nse neza numva ijwi rimbwira ngo uyu mutwe wawe ngo ngenda ushiremo amabanga akomeye kugira ngo dushobore gukora cya gikorwa cy'agateka k'abana ngo mu gihe uzurashira ama produit na bya bisuko vyawe ngo ntivyojana kuko ngo ngira nshyire ikintu kiremereye mu mutwe ngo ntushobora gusubira kugira ivyo bintu ngati okay mvugana nimwe mu yanje ntariko ndabereka bajya ko ndiko ndavugana nayo ndavuga ngo mbabarira rero bankuriye mu iyi produit ariko ubwo bubabare nagize ryaje ryaraje rirambwira ngo ubwo bubabare ugize warigeze kubugira ndavuga ngo ya umva ijwi rimbwira ngo iyo ni inkoni y'Imana ngo naguteje ububabare bwa cancer ngo shaka ngo ugerageze ngo wumve uryame ngo ndaza kugusigariza umunwa uzokora ibyo ndakubariye uvuga kubera ko uri kushaka gutegekwa n'abari ku ruhande rwawe urindira icyo pasteur avuga urindira icyo umugabo wawe avuga ngo ariko uzokivuga uri uko nyene cyantangura gusubira kurira kwa kundi amoso dashororonga saba Imana imbabazi mutima ko sinavuga mvuga ngo mana mbwira ikintu ushaka ko nkora guhera ino tariki aho hari malo aho namererwa gutyo nakubwiye ko yari malo 10 ariko ndibuka yuko kuko lo 8 mars yageze ndi muri yo eta ndaryama ryaje cyarambwira ngo ubu rero urashaka kunyumva neza ati emwe ubu ndumva uri Imana uruhoraho uri ndiho ndatahura neza umva ubwoba ndavuga ndagutahura uri Imana ndiko ndakumva vuga icumi cyose ndagikora ariko unkize ko namaze kugira ubwoba namaze kubona inkoni irambwira ngo okay ngo harura amaboko yawe ntinabiri ngo amaguru ntinabiri ngo umutwe ntinumwe ngo nibingahe ati ni 5 ngo babadamu naguha ushira muri komite nkuru y'iki gikorwa cyo kurikirana agateka k'abana ni bangahe ati ni 5 warondeye bangahe 4 ni 4 uwa gatanu arihe ntabwo uwa gatanu je ntamuronde mbwa yarangoye ntiyambwiye ko nzomusanga yari jewe kandi ndiko ndamuronde nzomurondera ngo okay ngo none wowe wavuze ko ufise amaguru abirategwa n'amaboko abirategwa n'umutwe none ko wavuze ko kuboko ariko kukumereye nabi ko kurakujya wumva umenga ko ubwo umara kandi ari kuboko gusa unanijwe niki kujya gufungura ngo ufumurishe umunwa ko ari uvuga ugahekenya unanijwe niki kujya kujya zijya mfungurwa unanijwe niki kuvyuka kandi ukuboko kumwe ariko kugwaye ngo nubona yuko ingingo zikora zikoranye atego ngo noneho ni warondeye 4 atego ngo ubure bishaka igikorwa cyane nakurekere bajya 4 uwo wa gatanu mureke mugabo ingingo zawe zigume zifunctiona neza haburamo rumwe candatahura rero icimana ivuze ati numwe wa gatanu nararondera cantora ubwo nyene telefone nja ku murongo ndamwandikira iryo joro nyene ndamubwira nti ndakwinginze madame ejo mu gatondo nimba ufata taxi niyo nda yawe nimba bigenda gute wiyaranje uzi wanje nzotuma ndakurihira déplacement navuga ati ndabikore kugira ngo nkire murundi aranyumvira arambwiye ati je narindiriye ko mbarira ndabura wambwiye ngo uzondondera ndabura ati je nzoza ndimfise ibindi bintu nzoba ndiko ndakora nzokwigora nze agishika ndamukije ngize ukuboko gutya nkumva kurorohewe ku munsi umwe inkoni y'Imana y'umunsi umwe wamengo ngwaye umwaka maze umwaka muri koma ndamara imisi ndigoyagoya nyene umengo ndagwaye mugabo byatwaye imisi nk'itatu 4 candakira neza niko kucavuga ati okay komite rero ubu aho bigeze ngira ndayitumire tuvugane ukuntu tuzokora igikorwa peu importe ko ntarari hasale peu importe ko tamayira ari igikorwa reka rero ubu ntangure nkore kubera ko nari natanguye kumva numva imbaraga na pasteur reka ndamureke sivyiwe nzoza ndamubwira aho bigeze canja mu gikorwa nyezina igikorwa ca 23 mars nkabereka nkaho umengo ndi umuntu w'umuboss bakambwira amafaranga yayo nta kibazo bambwiye igiciro nta kibazo
ama déplacement mumva amahoro byose nzobikora ndabemeza rero ko mfise amafaranga yo gukora ico gikorwa uwo ariko wabaye umwigisha muri ico gikorwa arambwira ati uburyo burahari ntego sale wararisha tego mugabo ntarakimwe nari bwariye nari muri 0 francs n'akazi nakora Imana yari yarahagaritse irahagarika akazi kose kugira ngo singenze ngene nitirire igikorwa ngo ndavyita ivyanje canke ngo bavuge ngo ya mahera ashaka kushamide ko karamuhenda niye kakoresha bijya nari narakubiswe hasi ku buryo nashaka gukora decor nini mu nyuma ndyamye numva ijwi rimbwira ngo Esther ngo unapewa Yesu kama mfariji ryaje mu Kiswahili uko nyene ngo unapewa Yesu kama mfariji umva mpawe Kristo canigishwa iryo joro bacatangwa kunyigisha ati rijya jujya wari kuvugisha rikara rigutwara umengo uri robo kuko nagenda katira nkakata muri iyo misi yose sinigeze nicara ahantu jewe ntabwiwe sinigeze mvugana n'abantu je ntabwiwe narakwepa gose nta muntu twapfa kubonana nakora ivyo ijwi rimbwira numva ijwi rimbwira ngo rijya jujya kuganije kijya gihe cyose ngo ni Imana ngo ari kubu ngo turaguhaye Kristo ngo tunakupa Yesu kama mfariji ngo ni jewe ngo nduhoraho ngo ndakurekuriye Kristo cyaratahura ni bimwe baratubwira yuko Imana ni nyembabazi irashobora kuvuga irategeka kuri bose ariko Kristo nawe yaducunguje amaraso ngati nimwe bavuga yuko n'abatazocungurwa n'amaraso ya Kristo bazicungura n'amaraso yabo ubwabo ntangura kwibuka okay nico gituma Imana itarabidini Imana yarantumye kambwira ati rondera umushehe rondera umupatiri rondera umupasteri rondera nabajya n'abapfumu n'abarozi bose ndabakeneye muri iki gikorwa ko bategeza guharanira agateka k'umwana umva Imana bivuga kuri bose kuko yamyigishije ngo n'abantu banje bose ariko Kristo nawe ni kumwizeye ngo ko wizera Kristo rero ngo uhawe Yesu kama mfariji iryo joro mpawe Kristo naciye nkanguka tikandisha Yesu yari yaragiye muri ibi bintu byose ubona ko nagira mpfe ari hari ni kandi je nizera ko Kristo ashoboye ari we Mana nego ni Kristo n'umwana w'Imana niwe nari nizeye kandi naramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje Kristo none yari iki gihe cyose numva umengo ntanguye kumurondera ni santa kuba no murondera aze kuntabara basi okay ahatabaye abakozi b'Imana ahatabaye abo tuvukana ahatabaye abanaba numva umengo shaka Kristo ambe hafi ntangura kuvuga nari naravyibagiye mpamagara Kristo yari kuntabara cyambwirwa rya juri cyarambwira ngo Kristo rero uramuhawe gwenda umutabazi ashitse amasezerano cyandibuka ati amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu cyangwa ati okay amasezerano atangwa n'Imana Kristo aje gushitsa na urengera nduhuke cyane umva umengo ndaruhutse ubwo nyene nkire kugwa cyane umva ngo mwana wanje Esther ndavuga okay ikico nashaka niki narimenyereye ngo mwana wanje mbemberezwa umva akizwa twa dushaka toujours mwene data nivyo nashaka nza kumbe ni Kristo wewe araza acarambembereza arambwira ngo mwana wanje Esther ngo humura ndi kumwe nawe voilà genekerezo rya 2023 ntwarane mu mwaka wa 2024 nyene turimwo ukuntu naciye ndaripanga kwa navuga ati byakunze ubwa mbere naciye ntangura numva kwanza ijwi rimbwira ngo koranya komite gukoranya komite mubage inkoko musangire inyama ngo ariko mubage ndavuga iki nkakivuga tubage ibintu kumengo ni ibintu bya kera batanga ikimazi ndavuga ikintu nkakivuga rero kiraza kuba nabi ndabibabwira gute okay reka ndababwire kuba ko bazi ko nkunda inyama kandi ndababwire ko nkene ko turya inkoko ngo mubage ngo kandi ngo muzokora na samedi
noya ni samedi tujye inkoko dusangire tunywe ngo tunywe nabona turiko tunywa kuko kenshi ndiko ndabwirwa cambona na image ntabwo turajya inkoko dusangira turiko tunywa n'umuvinyu nezerewe mbona kujya kuno ubugurura umuvinyu nezerewe dusangira n'inkoko ndavuga oya uwo munsi ari wo munsi mugirira ku inama z'igikorwa ca le 23 mars umva tugira inama tugira imyiteguro ntangure projet ndababwira ati tuzokora gutya wowe uzo buri muri ibi wowe uzo muri ndabikore atana amafaranga mfise cyamvuga ati okay reka nje muri Esther ndaja muri Esther nkuko ndiko ndumva ijwi rinyinganiriza kandi ryo yaranyingiga ko nkunze guharira no mu majwi mbwirwa ndaharira gose nkumva umengo sindavyemeye ngo Esther soma muri Esther ndazingurura nzingurure kuko ndakunze no kugira gutya nkabona ndahashikiriye nkavuga Esther hey nkagira gutya nkabura aho ngeze rero ariho gakimbira ngo soma muri Esther 9 ndaharaba n'umurongo ngo 15 nkaca nzingurura okay ndasoma Esther 9 ku murongo wa 15 havuze ngo nuko abayuda bari Shushani bongera kwirema inteko no ku munsi w'14 uko kwezi kwitwa Adari manza ndakanguka ati ya tariki 14 yoba yanditse muri Esther manza ndatangara ndabandanya hama ndasoma kandi ngo bica abagabo 300 Ishushani ariko nibakojeje ukuboko kwabo kwisaho kandi abayuda kandi abandi bayuda bari mu bihugu umwami aganza birema inteko barigwanira bica ababisha 75,000 baraheza bararuhuka abansi babo ariko nibakojeje ukuboko kwabo kwisaho kuri 17 umva ni Esther 9:17 uko niko byabaye ku munsi w'13 w'ukwezi kwitwa Adari ku munsi w'14 wako bararuhuka bawugira umunsi wo gutumiranako no kunezego ndabisomye ndavuga ati bwa bundi ni tariki nzokorera ko iki gikorwa cha komite urimo muri Bible ntangura kugira inguvu tavuga mana we candagira inguvu ndabikora lo 14 ibiravamo turabaga za nkoko turazirya turasangira turanezerwa ndababwira projet ukuntu ipanze niyemeye gose ndabereka nkaho mengo ndafise n'uburyo bwa le 23 ndabwira ko bazoba bambaye ndababwira uko bizoba bimeze ndapanga urubanza gose ndaheza hama ku munsi uwo munsi wa le 14 uravamo ntangura gupanga cya gikorwa cha le 23 mars le 23 mars baragerageza abantu bose kuyigwanya biranka Satana arayigwanya gose kuko amafaranga yo kuri ikibanza biranka kwaboneka urumva mbuze kuri ikibanza deja sindariha amamedia deja sindariha ibifungurwa ibinyobwa numva biri too much ndananigwa iyo minsi kuva le 14 gushika le 23 ni minsi 9 mugambere iyi minsi ndiko ndira bamwiyerekwa ndiko ndasenga nabona umutima wanje nkawubona umeze nk'inyama iri kirava amaraso menshi inyama mbisi iva amaraso ushwanyaguye numva ko mpfuye ndavuga mana urarekuye umutima wanje nyene gucya nyene iyo minsi ntiyari nyoroheye kuko iyo minsi navuga ati okay ubu rero hageze maramare pasteri namubuze kandi pastor yagiye mu rugendo koko kandi waranyeretse ko atari hazoba ari nari kumwishimikiza umugabo wanje arandindiriye bavuga ati le 23 mars uri siri ko amaheruzo wayaronse nti wowe ni imana yawe sinzi abari ku ruhande rwanje bakambaza ati bimeze gute ati ni je sindabibona ndagwana gushika ku munsi wa lo 22 umunsi wa lo 20 umunsi wa lo 20 naribajije ati none
ego nivyo ndiko ndagwana n'umunsi wa le 23 none wa le 20 hoho ikibanza sigaje imisi 3 sigaje imisi 3 ine ndavuga none ikibanza cyo biti ntanguye kuvuga gutyo habaho umuntu umwe arambwira ati Esther ngatugwanye nabi ati basi Esther ari ikibanza comme ça tube turicungera uri ikibanza basi kubera ko ndambwira ati wapi nivyo kunda nta mahera mfise mu nyuma numva yuko baza kuvisita ikibanza babantu tuzokorana mwiyerekwa cyambona bariko bavugira ku ruhande bavugana mu matwi ngo wabonye yuko tuje gukora urubanza ngo Esther ntiyarishe n'ikibanza eregana ikibanza sindakiriya ndabwiza ukuri bacorambye ati Esther nyawuneka reka tugende turi ikibanza canja kuri ikibanza ndazinduka ijoro nja kuri ikibanza bo abagenzi barampa amafaranga nja kuri ikibanza shitseyo ndari ikibanza hagati le 23 mars na wundi arafata teka ati madame nta wundi arafata simwebwe nyene none atego ndariha canja kuvugana n'umuje turandika byose candagenda sohotse nkutana n'uwundi baca barampagarika madame hagaragaruka hano wewe urishi kibanza witwa nde ndabwa ndi mwandi Stella ni wewe wari wafashe none aha hantu none nindatanze amafaranga harundi yayatanze rawo machine ngo ya ngo hari wundi yari yavuye ngaha avuga ko agiye kuzana amahera kuri banki ngo yari yavuze vyose ngo kandi yaramaze imisaza ngaha ngo rero ngo nuwo wundaje ngo yari yavuze yuko afise abantu 20 ndababwira ati nibaza yuko unyene ikibanza kugeza ino saha ari je mfise yiresi ije nagifashe bashavuga ati ngo yo ngo wamutanze rero ngo tuce tubona ko muri abantu babiri batandukanye ngo wamutanze bashavuga ati muraho kuntu mumenyana muraho kuntu mukijera kubera ko jewe narishe place kandi le 23 nabwisa tuzokorerako nibaza ko cyaheze namahera nayo y'ibifungurwa ejo nzo yabashiriza ngo nawo yazana le 23 nta kibazo sawa cyandi itahira cyanangura kujugumizwa n'ukuntu uyo muntu namutanze ndavuga okay uyu namutanze yaramaze imisazi ko ari wagira korera aha hantu namutanze kandi ntashobora bafise ko banyanditse bampayeresi ntibashaka kumenya ngo tubagusubiza amahera no ndabona yuko n'ikibanza carabitswe kija kwigufuri kubera iki gikogwa ndavuga bwo ndi cyagikogwa ndaza kuyabona ahantu biza kugenda gute kugira ngo kigogwe cya le 23 deja tugeze le 22 numva ndananiwe mu ijoro rya le 22 amahera twaronse ku mugoroba w'ijoro umudamu yanzaniye amafaranga ku mugoroba w'ijoro arambwira ngo mbe cyagikogwa cyawe ngo sejo ngwego ngo rega nanjye ndagumye ndakuronderera amafaranga ngo amafaranga barayamaye acadana n'amafaranga arenze azanye yarenze ndavuga ati okay je bambwiye ko conference mu gukora conference batanga ama envelope ku bantu bose bahari bakabaha amahera y'amatike nikore ko amahera ari menshi reka tubaha amatike uwo muntu yaranzaniye amafaranga nari nsanzwe ahubwo ndamufitiye n'amafaranga n'umuntu dusanzwe turabagenzi navuga ati sanzwe ndamufitiye n'amafaranga menshi wewe navuga ati ivyo ari byo byose ntaza kunyongera amafaranga nganuko ariko ico ndi coco yahora afise amafaranga nawe ntayafise muri uno mwanya amafaranga nayabuze impande zose nagerageje no gushiramo ingufu zanje nkuko nabwiwe ngo ni gikorwa canje mbona bavuga ngo nije ndi umuzungu nagerageje aho nshobora byase wewe ayo mafaranga yaronse nko mu buryo bwo kubitswa haje umuntu amubitsa amafaranga ambwiye ngo amafaranga nayo gikorwa ca samedi iza ambwiye ngo amafaranga rero yabike yazaniwe amafaranga n'umuntu y'igikorwa cyo cikindi gikorwa zokora bisa nkaho umengo n'amafaranga twoshira yoshira kuri konti akayabika acavuga ati amafaranga ko ndayaronse rero reka ndayaha Esther amanza akora igikorwa azobara yaronka aca yama mu buryo bwo kuntiza nibwo buryo yanzaniye mu amafaranga ego tikerezo rya 2023 ego igerezo rya 2023 mu bucagu mu gatondo nabwiwe ngo nahawe je sinaryamye nahawe sene y'ivyo nza kuvuga hari byo bari banteguriye ivyo Imana irabikasa ati muri interview tanga iki nta kirimo muri ibuza kuvuga ibi bagutegure nta kimwe shaka uje kuvuga uvugira umwana muri rusange agateka ko umwana hohotewe ukivuge neza usabe abavyeyi usabe amashirahamwe ugende usaba
baze badufashe bagufate mu nda dukora iki gikorwa cy'agateka k'umwana dukurikirana umwana wese muri rusange. Naciye nsabwa ibindi bishasha bitandukanye n'ibyo twari ko turandika. Ibyo banyandikiye nsoma biranka, bica bisabwa ko mvuga je ibyo je ndiko ndavuga ibyo numva mwuka wera anganiritsa. Iryo ni itegeko rya mbere nahawe mu ijoro. Itegeko rya kabiri nahawe ni itegeko ry'ukuntu umva nari nahawe itegeko ry'ukuntu nambara imyambaro. Mugabo nkavuga ati okay, imyambaro nambara simenyereye gufunga ibitambara gucya iki, ngatireka basi nze kurondera umuntu afungira neza, nze kuba ndi smart. Nahawe ukuntu nambara ntegerezwa kuba ndi umuntu akiriritse, mpabwa yuko ntegerezwa kwambara neza, nkambara iyo mvutano ya blanc, nkambara igitambara ca blanc. Byarananjenye gose, ndavuga mana ibi bintu ngira nkore n'ibiki ko navyo nari imenyereye, mba oblige gukora ivyo mbwiwe muri iryo joro. Iryo joro nyene nabwirwa ngo nta envelope nimwe muri salle shaka, ngo wiyubari ayo mafaranga n'amafaranga jewe nzanye ntakoreshwa ibyo ushaka. Na envelope nimwe uza gukenera amahera y'itike ndamukubwira urayaza kuyamuha, uwo ntakubwira ntuyamuha. Hama bari mu bikorwa bose baha envelope, abariko barakora ibitandukanye, abari kuri makamera, abari ku bintu bitandukanye, ati bose ubahembe. Ariko aba bantu bo guha amafanta, abantu wumva wohezagira, nta muntu numwe uri kuriwe guha envelope. Cyane yihuta cyane mu gatondo kakarenzindukira kuri wa mugenzi wanje, ari wa n'umunyabigega nayo nanditse muri projet yanje, kumubwira tabure envelope zose akuremwa ajya amafaranga. Nasanze yari yabikoze neza, acara tabura byose arakuramwe, dusigaza envelope y'abantu bakoze akazi gusa. Turaja mu gikorwa, dutanguye igikorwa, ikintu cyose napanze sico navuze, twanagomye no gushikwana nabo twari kumwe, bavuga ngo sitanga ibyo wamwandike ngo nta kintu na kimwe ngo yitayeho, ngo yasoma ibyiwe, ngo yanakaze, ngo yakoreshe ngo na langage yo gukara. Imana irambwira ngo nije nza kuvuga, ngo ico nzasha hariyo nivyo nandika, nibyo nariko ndasoma ugasanga nasimvye akantu, bo iki tashatse sinakivuga, ndiko ndatanga n'amakuru navuze ivyo yonyene yashaka kumvuga. Urubanza rurahera, rugenda neza cyane, turasangira tunezerewe kuko bien sûr twari dufite uburyo, twari twakose n'imiduga yunguruza abantu, adashoboye kwiyunguruza twabunguruje. Imana yabigenje neza, ndanezerwa, ndumva umunezero muga kubera umutima wanje wababaye iki gihe cyose. Iyo nibutse ubwo babare je simurafungura, iyo nibutse ubwo babare bwa intervalle yaho hagati aho, ico gihe nabwirwa ngo ndikugise ngo geza mvyaye, kuko ndibuka ko nagumye mera nk'uvomisa, numvisa aho keje inyama nkavomisa, nagumye meze nk'umuntu afise imbanye gushika le 23. Le 23 rero narafunguye mu bandi, ndanezerwa, ndagerageza ndafungura. Maze dumaze guheza conference dutashe, umva yari samedi, dimanche haraje umudamu arambaza ngo Esther ko naji wawe le 22 nkasanga umeze nk'uwaturubuye, ukanka kunyumviriza. Ati kandi jewe nagumye senga ndagusengera. Ndiko ndamurabaye mu mama wo mu katolika, yakuriye muri katolike, atabirebire, akijijwe vuba, nta bintu byo gusenga, nta bintu birebire. Iyo ndabibwirwa na wa undi yashingira intahe wa mbere nashize mu rwego rukuru, nari kumwumviriza n'ingoga, nkumva umego ni message ivuye ku Mana. Ariko kuba ko numvise ari umumama w'umubanyi aje ambwira ngo yansengeye, naramuravye ico gihe Lovende namubwiye ati mwe mupfa gusenga ni muzi nivyo musengera. Imana mwe murayizi. Kuko nari namaze kwigishwa Imana yari, namaze no kwigishwa Kristo wari. Nkumva umengo yo bivuga bitandukanije, uri karabivuga atabitandukanije, nkumva umengo ntaco afise yombarira. Igikorwa aho kigeze hateye ubwoba. Biteye ubwoba. Igikorwa aho kigeze gifise ibintu byinshi ntovuga muri kino gihe, nibaza ko zo bitanga mu ntayikurikira. Gifise amabiro, gifise abakozi, gifise ibintu kanaka kiri muri projet yanditse, twifuza kugisinyisha mu gihugu kikamenyekana. Twifuza guca aho tubwirwa guca, kuko kenshi Imana isunikira kwiyegereza abantwara, kwiyegereza ngo intwaro abadutwara, kugira ngo iki gikorwa kizwi n'amategeko. Buri gihe ikintu cyose nkora nkunze kukimenyesha
abadutwara kugira ngo kibe igikorwa, kuko niko Imana inyingingira, cegere kije mu baganza. Igikorwa kigeze ahantu hanini gose, novuga ngo ni intambuko nini mu buzima bwanjye ntashobora kwibaza, gifiswe mu maboko sinzi, kirakomeye. Nibaza ko tuzobereka aho igikorwa kigeze, tunabatumirira umuntu wese ahari. Narabivuze mu kiganiro muri conference, ndavuga ngo umwe wese ahari atubere mu ambasaderi w'umwana, aha uri hose mu gihugu cyose urimo, ukurikirana agateka k'abana mu ruhara rwawe, mu ntara yose urimo z'igihugu. Ningingira cyane abarundi n'abarundikazi, twitwararike agateka k'abana muri rusange. Mvuze muri rusange, nturabe ngo umwana afise nyina. Jewe kenshi nshishwana na ba nyina nyene, kenshi dufatana na ba nyina kuko ba nyina nibo bahohotera gusumba. Umwana wese muri rusange aho uri, mu ntara yose urimo, ugerageze uharanira agateka k'umwana aho utumbereye. Turonka abambasaderi mu gihugu cyose nkuko Imana iriko irabidutumirira. Ndabibingingiye kuko nabonye yuko conference débat numéro 1 niyo navuze ngo Imana iriteguye no guhana abantu bariko barahohotera abana. Hariho impfu hariho impfu uvuga ngo ujya muntu apfuye gute ku bavyeyi kubera guhohotera agateka k'umwana. Mwiyubare, ndabivuze, mwiyubare. Umuvyeyi wese aho uherereye wiyubare, uharanira agateka k'umwana. Iyi message ndayitanze mu gihugu cyacu no mu mahanga, kuko buri gihe ndiko ndandika projet nandika ngo ntabwo ari hano mu gihugu cyacu honyine no ku mahanga. Umuntu wese aharanira agateka k'umwana, ngo amarira y'abana yamaze gushika imbere y'Imana. Utazogira amarira y'abana agahohotera umwana, ngo Imana ntizomwihanganira. Kandi ndabihamya ko Imana ihana. Igihano cy'umunsi umwe cyonyine sinzopfa ndacibagiye. Umuntu wese ariko ahohotera umwana ahari, ndaguhaye ino message umenye ngo Imana ntigiye kwihanganira. Hama kuberekeye aba bantu amashira hamwe aharanira agateka k'abana, inzego zidutwara, abarongozi, duhamagarira n'umukuru w'igihugu, duhamagarira n'abaministri batandukanye, bajejwe kuraba droit de l'homme, droit de l'enfant mu bice byose. Bose baharanire dukora iki kintu, duharanira agateka k'umwana. Aho uherereye hose wumve ngo Imana irarakariye abavyeyi bariko barahohotera abana. Hariho abavyeyi bafasha abana neza, hariho abavyeyi bariko badufasha muri iki gikorwa, bariko bafata abana neza, n'abana batawe mu mashamba bariko baradufasha kubarira. Hariho abana tuko dusanga umwana yatawe, ugasanga umwana yamaze no kubura uruhande rumwe. Abana two turabavuza, tugasanga abo bana babatanze ku marezo sosio, ukaca urarama wibaza ngo uyu baramufashije ko bamutanze hano ngaha ku mateleviziyo, uyarafashijwe. No, kora ku giti cyawe nk'umukozi w'Imana, ukore ku giti cyawe nk'umuvyeyi, umenye ngo uyu mwana koko yarashikiriwe. Kuko nasanze naranka kujayo, nkasanga abo bana bose naja kuraba, nkasanga nta utabazi na bumwe bararonka. Bisobanura ngo twe tuzi ngo babatabaye, nkaho umengo babamanitse ku mateleviziyo byakunze. Siko biri. Ibigo bihari bireza abana ni byinshi kandi birananigwa. Kubera iki? Kubera ko abavyeyi batako barafasha. Kandi ibigo bitora abana b'imfuvyi, bigatora abana bo mwibarabara. Ariko hariho abana bariko barahohoterwa mu ngo z'abantu bugaranye. Utinjiye ngo dodore wumvise bruit, udashaka kumenya. Imana yatanze sinye y'abana bariko barahohoterwa. Sinye izobaduha nimba ari umubanyi wawe, ushobora kumva umuntu wese awuherereye. Ngo umwana wumvise akorora cyane, uze wegere urabatuye umwana afite ikibazo nyabaki. Umwana wumvise akararira yanira, uze wegere urabatuye umwana afite ikibazo nyabaki. Nk'umuvyeyi wese ndamuhamagarira guharanira agateka k'abana. Ndanababwiza ukuri yuko iki ni kintu Imana yahagurukiye. Nije kwinginga kubera aho twinginga bikanga, kuko ndavye ukuntu ikirabikora ubu, irikibikora n'uburakari, ikibikora ibishavuriye. Bivuze ngo ni itegeko, reka tubikore
duharanire agateka k'umwana wese aherereye. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze abariko baradukurikirana. Nkabibutsa yuko twariko dukurikira intahe ya Stella Ndimubandi, ni intahe mwabonye atari intahe ngufi, intahe irimwo byinshi, yatubariye ko igikorwa ciwe catanguye kuva akiri muto. Mu nyuma tuciye muri make amashusho yose yagiye aza arahabwa akiri muto, niyo mashusho yagiye agaruka yamaze gukura, ivyo twavyumvise. Eka mbere rero mu nyuma twumvise naho yagomba gusa nuko ico gikorwa yogikwepa, nyabona avuga ati Imana yangumije muri ico. Mbere aranavuga yuko mu minsi ya nyuma imbere yuko ashikira ico gikorwa n'igihano cabanje kujamwo nyabona.